Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi bari mu mwiheburo ukomeye cyane kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Naho yavuze ko ibigega byo byuzuye amatoni bifungurwa, Perezida Ndayishimiye ahindutse perezida wa mbere azimbye kumufungurira mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibyo abarundi bitamuraba kuko we afise ibigega byinshi by'ibifungurwa ahunitse mu rugo iwe kandi yirimiye. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi babaje kubona umukuru w'igihugu yubahuka akavuga ko ibibazo abenegihugu barimo bitamuraba, ko we ibyo yabikemuye. Ariko icyaje gutangaza abarundi mu nyuma nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu perezida wa mbere warongoye igihugu c'u Burundi wakoresheje amafaranga menshi cyane mu kumufungurira, aho yakoresheje imiliyaridi imwe n'amamiliyoni amajana 700. Ibyababaje abatari bake mu gihe yaragenewe gukoreshwa amamiliyaridi 350, ariko yarengeje urugero rukomeye cyane mu nsiguro abatanze. Bavuze yuko ngo yagize abashitsi benshi mu gihe bizwi neza ko umukuru w'igihugu atangura umwaka azi abazamugendera ndetse n'ibyo bizabagendaho. Ibi nyine bikaba bitaranyuze abashinga amateka batandukanye, harimo n'umushingamateka Agathon Rwasa wavuze ko ibi bintu birengeye kandi akagaragaza ko ari ukwikunda gukomeye cyane kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kubona akoresha amafaranga angana gutyo, amafaranga avuye mu makori y'abanyagihugu. Ni ibintu byerekana ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasahura igihugu c'u Burundi urugero rutarigera rubaho. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamusezerere ku butegetsi, kuko boneka neza ko ari we umaze kugeza igihugu mu manga ikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira ibintu bihambaye kandi biteye ubwoba bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari igisuma gihambaye cyane gipfukamye mu nda abanyagihugu. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'ibyabaye mu gihugu c'u Burundi, aho isoko rya Ruvumera ryaturiwe ibitari bike bikononekara, hakaba hamaze kumenyekana ibyononekaye ndetse amakuru adushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yishikiye ku isoko rya Ruvumera, amaze kuhashika akorora amosozi arebye ibyahabaye. Ariko amakuru ahari nuko abaturiye iryo soko ari ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD biri gushaka gucavuza Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari nicyo cyatumye ahishikira agahita akorora amosozi arebye ibyabaye, akavuga ko byanze bikunze abakoze icyo kibi bose agiye kubahiga, kandi akavuga ko uwo ari we wese uzafatwa yarabigizemwo uruhara azapfungwa imyaka myinshi cyane. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi byerekana ko mu gihugu c'u Burundi atamutekano uhari, kandi akaba ari ibintu byerekana ko ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wose. Aya nandi tutababwiye mupfunyapfunya z'aya makuru yose twabibateguriye tugiye kubashikiriza. Uwecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
naho yavuze ko ibigega bye byuzuye amatoni bifungurwa. Perezida Ndayishimiye ahindutse perezida wa mbere azimbye kumufungurira mu gihugu c'u Burundi. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha kuva muri Mukakaro 2023 gushika muri Ruheshi 2024 ryateganyije ko ingendo z'umukuru w'igihugu zotwara imiliyoni 800, none amaze gukoresha umuriyaridi urenga. Iryo tegeko nyine ryategekanije ko amafaranga yo gufungurira no kubeshaho umukuru w'igihugu angana imiliyoni 135, none amaze gukoresha umuriyaridi umwe n'imiliyoni 700 zirenga ibiteye ubwoba. Ni ukuvuga ko yakoresheje amafaranga arenga inshuro 5 ayari ateganijwe mu kumufungurira no kumubeshaho ibiteye ubwoba, kandi byerekana ko ibintu byose biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ubusuma bukomeye cyane. Abashingamateka Agathon Rwasa na Pascal Gikeke babajije ingene byagenze kuko babibona ko nko kwikunda kurenze umunyagihugu atanga ikori akibagirwa. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yasiguye ko byatewe nuko umukuru w'igihugu yakiriye abashitsi benshi batari bateguwe, na cane cane bagenzi b'abakuru b'ibihugu. Pascal Gikeke agize aragerageza gusubira gusigura kubera atanyuzwe n'ibyavuzwe. Icegera c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye amuzibya mbere anima ijambo umushingamateka wese yashaka kugira ico abajije kuri ico kibazo. Ibyababaje abatari bake ubona umukuru w'igihugu c'u Burundi akoresha amafaranga yikubye inshuro 3-5 ayo yari yagenewe gukoreshwa. n'ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, mu gihe yidoze imbere y'abanyagihugu ko afise ibigega byinshi bihunitse kandi akavuga ko byose ari ibyo yirimiye. Benshi bakibaza aho y'amafaranga yagiye, ariho benshi bahera bavuga ko ari ubusuma bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Benshi bakavuga ko ari kugura amapariseri muri Amerika ndetse n'i Buraya, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko ari nayo mpamvu amafaranga mvamakungu yabuze mu gihugu c'u Burundi, kuko n'utubonetse ahita atuyora akajya kutwikoreshereza hanze y'igihugu, kuko nawe azi neza ko ubutegetsi atazabumaraho igihe kinini kubera amakosa akomeye cyane amaze gukorera abarundi. Tubibutse ko muri Kigarama 2023 Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko adatahura abavuga ko ubuzima buzimbye mu gihugu we, amastoke yuzuye amatoni y'ibifungurwa kandi yavuga ko ari byo yirimira. None byagenze gute ngo ahinduke perezida wa mbere w'u Burundi azimbye mu bijanye no kumufungurira? Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba, birerekana akarenganyo abarundi bariko barakorerwa, ndetse birerekana aho amafaranga y'igihugu ajya mu gihe ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi bimaze kurenga abanyagihugu. Bavuga ko ibiriko biraba bimaze kubarengera, kandi bakavuga ko intwaro ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi uretse mu manga ikomeye cyane, kuko biboneka neza ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi ni ibintu bigoye cyane kandi ni ibintu biteye ubwoba, kuko abamenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi barahura n'ingorane zikomeye cyane. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi burahangamiwe cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abafatikanya gutwara igihugu c'u Burundi. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buracumbagira, byerekanwa na raporo yasohowe n'ishirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibi kuri uyu munsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi. Byabaye ku munsi w'ejo, aho berekanye ko mu Burundi rwose abamenyesha amakuru bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe Burundi bufise abamenyesha amakuru 2 b'abagore bafunzwe, ishirahamwe naryo rikemeza ko impinga mu byo kubahiriza agateka kazira muntu muri ico gihugu ikiri ndende. Abanyamakuru baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko gukora uwo mwuga bitoroshe na gatoya mu gihugu c'u Burundi. Raporo y'iryo shirahamwe y'uyu mwaka yerekana ko Uburundi bwatakaje amanota, bufise amanota 51.78 mu gihe ku mwaka uheze bwari bufise amanota 52.14. Ni mu gihe ubu Uburundi buri ku kibanza c'108, ku mwaka uheze bwari ku kibanza c'114. Ku bihugu 180 byakozwe ko
amatohoza ku isi yose. Iryo shirahamwe risigura ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye yerekanye ubwigoro bwo gutezurira abamenyeshamakuru agishika ku butegetsi, iyo ngendo yamaze umwanya urume rumara, nk'uko ku ntwaro yiwe hamaze gufungwa abamenyeshamakuru babiri, abandi bagaterwa ubwoba bakabuzwa gukora inkuru zimwe na zimwe. Iryo shirahamwe rivuga ko urwego rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru CNC rumaze nk'umwungeri atera ubwoba izo aragiye. Ryongera ko n'amategeko atorohereza abamenyeshamakuru cane gushikira inkuru hamwe n'ibihano bahabwa iyo bakoze ibyaha by'umwuga. Hakiyongeraho abamenyeshamakuru barenga 100 bahunze kuva mu mwaka wa 2015 n'ubu bataratahuka. Iryo shirahamwe rikavuga ko ari umutekano muke ku bakora umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Burundi bwegereje ibihe by'amatora y'abashingamateka mu mwaka wa 2025 n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Abakora uwo mwuga bavuga ko ico cuka cibateye impungenge ku rugero rukomeye cane. Bamwe mu bamenyeshamakuru bari i Bujumbura bifuza ko iyo ngendo yo gutera ubwoba abamenyeshamakuru yohagarara maze bagakora umwuga wabo ataco binona. Sendika y'abamenyeshamakuru mu Burundi yoyo ibabajwe nuko inzego zijejwe kuvugira abakora uwo mwuga zica amatwi hageze kurengera uburenganzira bw'abamenyeshamakuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho nyene siyororo kuko iryo shirahamwe ryerekana ko abamenyeshamakuru bakubagurwa bagaterwa ubwoba bakicwa. Akarero ka hafi ni Stanislas Bujakera aheruka gufungurwa inyuma y'amezi 7 afunzwe azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Igisata ca Afrika nacyo cyerekana ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi kikerekana ko mu gihugu c'u Burundi abamenyeshamakuru baho bataronka umwidegembyo kuko bakorera ku gitsure cy'abategetsi kandi bagaterwa ubwoba ku rugero rukomeye cane. Akaba ariyo mpamvu bamwe basaba ko ibi bintu byahinduka kugira ngo umwidegembyo ndetse n'umwuga wo kumenyesha amakuru ugende neza mu gihugu c'u Burundi, kuko boneka neza ko ari umwuga utorohereza na gatoya abawukora mu c'u Burundi, kubera ko abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD barakora amanyanga atari make ariko bakanga ko ajya hanze. Akaba ariyo mpamvu batera ubwoba abamenyesha makuru, kandi atari umwidegembyo w'abamenyesha makuru ibiturire biriganza ndetse no gusesagura amafaranga y'igihugu, bikaboneka neza ko bikorwa cane n'agateka kazina muntu kakabangamirwa. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana no kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi bigoranye, amakuru yacu tabandanize Bujumbura aho ibintu byakomeye cane, isoko igasha amaze abadanzarizaga muri iryo soko bakagirira igihombo cy'imiliyoni 500. Ibidandarizwa by'agaciro k'amafaranga yababa imiliyoni 500 byarahitanywe n'isanganya ry'umuriro wadutse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi. Bivugwa na bamwe mu badandaza baho bamenyesha ko byari bibitswe mu gice gikoreramwo abashona impuzu. Abadandaza bashikiriza ko batazi ico umuriro waturutse ko, basaba ko abarongoye iyo soko boza baraba ko isoko iremuye atabandi bantu basigayeyo. Isanganiro yarondeye komisariya w'iryo soko ariko nta ngishi yashimishije gushikiriza, uretse ko amatohoza ariko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi ubwe yarahishikiye arabye ibyabaye akorora amosozi, kuko yari yamaze kumenya ko abaturiye iryo soko arabarwanya ubutegetsi bwiwe, kandi abaturiye iryo soko arabashaka ko abarundi bose bagumuka amaze bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, dore ko amakuru adushikira avuga ko abakoze iryo bara bari mu nzego z'umutekano kandi bari mu begereye umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Akaba yarahishikiye ku munsi w'ejo arabye ibyabaye agakorora amosozi, arebye ukuntu ibintu bitari bike byahatikiriye akareba n'ibyamaze kwangirika, ariko yahavuye atangaje amajambo ateye ubwoba, amajambo y'agacamutwe avuga ko aho kugira ngo bagumye gucafuza iki gihugu bagomba gukurwamo bakajya ku ruhande, ariko ikitaravuzwe nuko ko abo babikoze
ntiyigeze abatangaza, ntiyigeze anabadumako urutoki, ariko yavuze ko bose agiye kubahigisha uruhindu. Benshi bati ubuse azabishobora ko amaze iminsi avuga ibitari bike agiye gukorera abarundi ariko ntabikore. Ni byinshi biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisata c'umutekano ndetse n'ibiri kuvugwa muri politike, aho mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamaze kwigaburamo imirwi irenga ibiri, aho bamwe bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi bakaba bashigikiye abahoze bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ariko hakaba harajemwo umurwi wa gatatu nawe utemera abo bose, ahubwo ushaka ko ubutegetsi bwakurwaho bwose amaze bagatangira igihugu gishasha gitwawe neza, gitwawe n'abantu bakunda igihugu, kuko biboneka neza ko abatwara igihugu cy'u Burundi muri no minsi badafisemwo akaranga ko gukunda igihugu, kuko kubona umukuru w'igihugu akoresha amafaranga yikubye inshuro 5 yaragenewe gukoresha ku mwaka ni ibintu byerekana ko atagatima ko gukunda igihugu afise, kuko aramutse afise agatima ko gukunda igihugu yakagize icyo akoresha ayo mafaranga yose arengaho kugira ngo n'abarundi isinzi bagire icyo babona, kuko biraboneka neza ko muri no minsi umurundi abayeho nabi cane kubera ukuntu ubuzima bwazimbye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya kari buze turabatuza tubaha amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho imyidogo ari myinshi mu basirikare bavuga ko byanze bikunze iyi leta ya CNDD-FDD yamaze kubatererana, kandi ko yamaze gukora amakosa akomeye cane harimo no gusambura igisirikare cy'u Burundi. Turaza nyine kubigoroka ko makuru yacu, hanyuma uwica ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanike karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.